umugwi wa mbere w'ibibazo tugiye kubabaza kugira ngo twugurure ikiganiro, ubwa mbere na mbere tugiye kubabaza ico mubona, aho mubona Uburundi buriko baraja kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi canke kuva mugambwe CNDD-FDD ufashe ubutegetsi. Mbega murabona ko umurundi uno munsi anezerewe canke umurundi uno munsi yasubiye inyuma? Ku bwanyu murabona umugambwe CNDD-FDD canke umukuru w'igihugu hari uno munsi Evariste Ndayishimiye yarashoboye gutunganya ibibazo vy'abanyagihugu? Ku bibazo bikuru bikuru vyagiye biraba mu gihugu biragora abanyagihugu, ku bwanyu hari ico mwobivugako canke murabona ko uwu mwaka tugiye kujamwo na cane cane ari umwaka w'amatora, murabona ko dufise icizere kingana iki ko umurundi agiye kuruhuka, umurundi agiye kworoherwa? Ku bwanyu niyihe shusho uno munsi muriko muraha Uburundi mufatiye kuri kahise? Ni kahe kazoza igihugu mubonamwo kiriko kirajamwo? Ishusho y'igihugu muri kazoza yoba imeze gute? Kino kibazo ndagifashe nk'ikibazo cugurura ikiganiro nyene, nico gituma mu kucishura nza kuvuga muri rusangi gose, maze tukaza kugaruka ku kibazo kimwe kimwe mu nyuma. Kuko mugize muti umwaka twinjiyemwo wa 2025 ni umwaka w'amatora. Uti rero mbega mbona gute aho Uburundi bugeze, mbega mbona gute kazoza ku Burundi, mbega intwaro y'umugambwe CNDD-FDD ndayibona gute, icizere mfise caho uwo mugambwe woshobora gushikana igihugu ni ikihe? Nkuko mvuze reka ndacishure gose muri rusangi mere nk'uwagura. Umwaka wa 2025 ni umwaka ukomeye gose, kuko ni umwaka novuga ugenda utwibutsa ibihe bikomeye aho umuntu ashobora guhagarara araba aho twavuye n'aho tugeze ku bintu bitandukanye. Nshatse kuvuga iki? Umwaka wa 2025 bwa mbere bwo mu kwezi k'umunani tuzohimbaza imyaka 25 irangiye habayeho amasezerano y'Arusha, amasezerano yo kunywanisha abarundi no kubaha amahoro. Amasezerano tuzi ko yavuye kure cane mu njyane zikomeye zari hagati y'abarundi, injyane zari zimaze imyaka hagati y'amoko. Amasezerano yagerageje kuvuga guha izina izo njyane twarimwo, aho bagize bati ahanini ni injyane za politike ariko zifise imizi ikomeye ifatiye ku moko. Aha ku vya politike bakaba bayasiguye ko ikibazo kinini kiri mu Burundi kuva twikukira ari ikibazo cikumira mu butegetsi, aho usanga abafise ubutegetsi biyugaranirako kugira ngo ntihagire n'uwundi n'umwe ashobora kubushikira, bakagerageza kwigizayo abandi bose no gukoresha inguvu zose bafise kugira uwundi ntashobore kwegera. Uwo wundi ashobora kuba ari uwo badasangiye ubwoko n'abatwara, ashobora kuba uwo badasangiye intara, ubuho hareze n'ibi vyabo badasangiye ivyiyumviro. Ku rundi ruhande hakaca habaho abandi babona ko bakumiriwe, nabo bagerageza gukora ibishoboka vyose kugira ngo bashikire bwa butegetsi, maze bamara kubushikira mbere nabo bakaca bakora bimwe vy'abambere kugira ntihagire uwundi asubira kwinjiramo. Amasezerano rero y'Arusha aca yumvira ingene hobaho intwaro isangiwe n'abarundi bo mu mice itandukanye, abarundi badasangiye ubwoko bakiyumvamwo bose mu ntwaro, abarundi badasangiye ivyumviro vya politike. Murazi ko amasezerano y'Arusha yagaburira ubutegetsi ku moko no kuvyo bita les familles politiques, ni ukuvuga n'abadasangiye ivyumviro bakisangamwo mu nzego zose z'igihugu. Kongera ikagaburira ubutegetsi ifatiye no ku bitsina, abakenyezi n'abagabo bose bakisanga mu butegetsi. Ico umuntu akiravye aho tugeze, igihe Arusha ibayeho yarabifashije ivyo vyose, abantu baraboneka ko bagiye mu butegetsi, ariko kuva muri 2015 biraboneka ko umugambwe CNDD-FDD uriko urasenyura inkingi zose z'amasezerano y'Arusha, ku buryo uterwa umugambwe wiganje. Umugani wa Reverien Ndikuriye ati CNDD-FDD nico gihugu, ni umugambwe wiganje abandi batakigiramwo, bariko bubaka igihugu uwundi yumva umengo
si umurundi akwiye, kandi urumva CNDD-FDD bivuze ko ari cyo gihugu, no kuvugwa ko utari muri CNDD-FDD atakiri umwenegihugu, umugani wabo ngo abenegihugu si umwene Burundi, aca abo ku ruhande, kuko abarundi baca baba ari abo muri urya mugambwe. Hari uwo twaganiriye ejo mu bakomeye muri CNDD-FDD bafise uruhara rukomeye mu kubaho k'uwo mugambwe, yagize ati buriya CNDD-FDD ntimurayitahura, itwarira aba CNDD-FDD gusa, utari muri CNDD-FDD nturimwo, ariko no kuri CNDD-FDD ati nakagwi gato, ntabwo n'aba CNDD-FDD bose bafise uruhara runini, bafise ijambo mu ngene igihugu kiba gitwawe, ariko umugambwe wo wumva ko ukorera aba CNDD-FDD, ntiwumva gukorera abandi barundi bose. Ico ni ikibazo gikomeye, uca wumva ko twatandukanye gose na Arusha. Ikindi Arusha yabonetse ikorako cyane n'ikibazo c'umutekano w'abarundi, ni ikibazo c'uko iyo ubutegetsi buri mu minwe bwiganziwemwo abatutsi, abahutu bumva ko umutekano wabo bangamiwe. Iyo bwiganziwemwo abahutu, abatutsi nabo bumva umutekano wabo ubangamiwe. Iyo bwiganjemwo abafise ivyumviro vya politike kanaka, abadafise ivyo vyumviro umutekano wabo ubangamiwe. Niho bagerageje kubaka inzego z'umutekano zikingira abarundi bose kandi zisangiwe na bose, ariko ivyo tubona muri kino gihe CNDD-FDD iriko irakora ku buryo inzego z'umutekano zikorera CNDD-FDD nyene, zikongera zigakoreshwa mu kuniga, mu kwica, mu kunyuruza, mu kunyaga, mu kugirira nabi ubutari muri CNDD-FDD. Ico ni ikindi kintu iyi ntwaro yasubije gose abantu inyuma, uravye vy'amasezerano y'Arusha yari yateguye. Amasezerano y'Arusha yaragaruka ku kibazo c'ubutungane n'ikibazo c'agateka kazina muntu, kubera ko mu myaka iheze, mu myaka y'imbere yaho, arico kintu cari caranze intwaro zari zihari, umuntu ntiyagira iteka, umuntu ntiyubahirizwa. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaje nabwo bumeze gutyo. Uyu musi ivy'agateka kazina muntu umbajije ati nk'umwaka uheze wa 2024 twabonye akamaramaza mu bijanye no kunyuruza abantu, ibintu biri ku rugero ruteye ubwoba, twaheruka kugera ko muri 2016. Urumva nko kuri urwo ruhande nta kiriho, ubutungane nta buriho. Umukuru w'igihugu we nyene aravyivugira, ubutungane bwagumye ari inyundo ikoreshwa n'ubafise ubutegetsi, akaja guhonda abo batabusangiye, hanyuma agakingira abo babusangiye amakosa bakora bakabintagogwako, iruhande yuko hariho n'abanyagihugu no ku bindi bibazo bisanzwe ubutungane budaheza ngo bukore mu gihe buba bumeze gutyo, ntibusubira kuba ubutungane butunganiriza abantu, n'ubutungane bugugwa, n'ubutungane bw'igikenye, n'ubutungane buteye isoni. Aho ngira niho sinorangiza ikijanye n'amasezerano y'Arusha, ntagarutse ku bijanye no kunywanisha abarundi, kuko amasezerano y'Arusha yarongera ahagarara cyane ku bijanye n'ivyaha vyakozwe muri kahise. Baragira bati birakenewe ko abarundi bamenya ukuri kose ku vyabaye, birakenewe ko abakoze ivyaha bikomeye cyane bamenyekana bakabihanirwa, birakenewe ko twandika kahise kamwe dusangiye, birakenewe ko habaho intumbero yo kunywanisha abantu. Ivyo navyo nyene twarabitakaje. CNDD-FDD yarahinduye nk'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi, irawugira igikoresho ca politike, ntiwasubira kuba umugwi uhumuriza abarundi bose, uba umugwi ukoreshwa mu ishavu rya bamwe, mu gukavya ishavu rya bamwe, mu kwerekana ko hariho ababaye kurusha abandi, kurusha ko woba umugwi ukorera abarundi bose. Bariko barakora nko mu vyaha vyabaye muri kahise, urabona ko bahagarara cyane ku mwaka w'72, naho nyene bagakora ku vyakorewe abahutu cyane cyane. Urabona ko ugiye kubabwira uti erega hari iyindi myaka, hariho ivyakorewe abatutsi nabo, n'abahutu hariho ivyakozwe na mwebwe aba CNDD-FDD, ivyo byose vyategetswe byose gukorwa ko abo ntimusubira kumvikana, bafise ahantu hamwe bari, kuko bakeneye ko rwagwanko ruhagaze ku moko rusubira kugaruka, akaba ariko rubafasha mu gutwara mu gihe badafise inyishu ku bibazo bikomeye igihugu gifise. Rero muri rusangi CNDD-FDD intwaro ihari yisa n'iyahamvye, yarahamvye, iri mu rugendo rwo guheraheza burundu amasezerano y'Arusha yategeza kumvikanisha abarundi.
kanatsinda uko twasuye kuronka impunzi ku mashyirahamwe yigenga yugawe ku migambwe itari mike itagira ijambo yirukanywe, byose biri mu murongo w'ihonyangwa ry'amasezerano yarusha. Umwaka wa 2025 ni umwaka kandi mu kwezi k'umunani nyene hazoba hakwiye imyaka 20 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi. Aha nagomba umuntu agiye kuraba ati mbega CNDD-FDD igihugu ikigejejehe, umuntu yoshobora gufatira, dufate uyu munsi aho turi tuje twiyumvira mu kwezi kwa mbere mu 2025 hasigaye amezi make ngo tuje mu matora, hasigaye amezi make ngo CNDD-FDD iyatsinde ikija ku butegetsi. Igihugu mu kwezi kwa mbere muri 2005 catwagwa n'umukuru w'igihugu yitwa Domitiyano Ndayizeye. Leta yiwe yari irimwo imigambwe itandukanye, hariho imigambwe bavuga ko ari imigambwe yitwa kwigwiriyemwo abahutu nka Frodebu, hariho n'imigambwe yari yashikiye Frodebu mu matora ya 1993, hakaba imihari y'abagwanyi nayo nyene yari ihejeje kwinjira muri leta. Muri iyo leta harimwo nk'umushikiranganji wa leta, ministre d'etat ajejwe ivy'intwari ibereye yitwa Petero Nkurunziza. Muri iyo leta hariho icegera c'umukuru w'igihugu yitwa Federico, izina ry'ikirundi ntirishotse riza, uyu yava muri Iprona yari yasubiriye icegera c'umukuru w'igihugu yitwa Kadege. Rero icegera c'umukuru w'igihugu yava muri Iprona yari afise yitwa Frederic Ngenzebuhoro, yari afise inguvu, hariho inguvu z'umukuru w'igihugu, hariho n'inguvu z'icegera c'umukuru w'igihugu, hakabaho nk'ibibazo bagira bati kugira ngo nk'ubwoko bw'umukuru w'igihugu ntaba ari bwo bwonyene nk'uko twari taribonye muri kahise buhumurizwa n'umukuru w'igihugu mu by'umutekano, birahambaye ko icegera ciwe badasangira ubwoko, batava mu mugambwe umwe, kandi aba afise ijisho rikomeye ku nzego z'umutekano, ku bijyanye n'imigenderanire n'ibijyanye n'intwaro yo hagati mu gihugu. Hakacaba rero ava muri Iprona n'iyindi migambwe yari icuditse na Iprona muri ico gihe. Umva ko yari intwaro ndavyite nta masensibilité nka yose y'abarundi yisangamo. Uyu munsi imyaka 20 iraheze, hatwara umukuru w'igihugu yitwa Evariste Ndayishimiye, leta irimwo abashikiranganje, yaba umukuru w'igihugu ava muri CNDD-FDD, yaba umushikiranganje wa mbere ava muri CNDD-FDD, yaba abashikiranganje nka bose bava muri CNDD-FDD, kandi ya CNDD-FDD iriko irakora ibishoboka byose mu gukumira iyindi migambwe. Iyo shusho yonyene irerekana ingene hari ubudasa bukomeye CNDD-FDD yazanye ku ntwaro, nuko yakuyeho ya ntwaro ishobora guhuza abantu bose bakumva bari kumwe, atawugira ati ni intwaro ya bamwe twebwe ntiturimwo, ni intwaro igwanya twebwe. Umugambwe ugira kabiri mu gihugu fatiye nko ku matora yaherutse uyu munsi witwa CNL, n'umugambwe utagira ikibanza na gitoyi muri leta, n'umugambwe ukumiriwe utazokwitaba n'amatora akurikira, ibitari gushobora kubaho mu 2005. Ntivyari gushoboka ko nka Frodebu ivuga ko CNDD-FDD ititaba amatora. Ivyo ntivyari gushoboka muri 2005. Muri 2005 Frodebu ntiyari gushobora kuvuga ko Iprona niwo wundi mugambwe ukomeye w'ico gihe ititaba amatora. Ntivyari gushoboka. Ariko muri 2025 CNDD-FDD irashobora kuvuga ko umugambwe wa kabiri utitaba amatora, igashiraho ibintu byose bishoboka kugira ngo uwo mugambwe ntiwitaba amatora. Ako rero n'akarorero gato, kandi karorero utanga turi muri ico gihe hariho abanyapolitike bari bamaze igihe bari mu buhungiro mu kwezi kwa mbere 2025 nk'umukuru w'umugambwe CNDD Leonard Nyangoma yari yitezwe ko yimirije gutaha, yahavuye atashye, nibuka ko ari mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu. Uyu munsi turi muri 2025, abakuru b'imigambwe batari bake bari mu buhungiro,
kandi nta n'icizere ko bimirije gutaha. Uca uraba Alexis Nduhije, urabe Yohani Minani, urabe umukuru wa Iprona Karori Nditije, urabe Shovino Mugwengezo, abakuru b'imigambwe batari bake ntibafise n'uburenganzira bwo gushobora guhonyora mu Burundi. Mu gihe 2005 abarideri politike abo izo mboneza zose mu vya politike zose zariko zirataha mu gihugu. Muri 2005 hariho iradiyo y'igihugu ifiswe na leta, hariho n'amaradiyo yigenga kandi akomeye abarundi bakurikira. Cari gihe hariho nk'iradiyo nka RPA, ico gihe mwibuka ko banayagirije ko mu miyamamazo yafashije CNDD-FDD kwiyamamaza iciye muri RPA, yari radiyo yigenga. Hariho radiyo Bonesha FM, hariho Isanganiro, hariho televiziyo Renaissance. Vyari ibintu bikomeye vyatuma abarundi bumva ko ivyumviro vyabo bishobora gusohoka biciye ahantu hatandukanye, maze mu gihugu hakumvikana ivyumviro vya bose. Uyu munsi turi muri 2025, hariho iradiyo y'igihugu iracariho, hariho amaradiyo atari maka anyenyagijwe mu gihugu akorera CNDD-FDD, hariho amaradiyo maka y'Isanganiro yarasubiye kurekurirwa gukora na Bonesha, ariko n'amaradiyo no munsi hariho abarundi badashobora kuvugiramo. Ubu muri abantu batari bake muri murakurikira kino kiganiro, ariko simfise uburenganzira bwo gushobora kuvugira muri Bonesha canke mu Isanganiro, kandi imbere nari ndabufise. Nuko bimeze. Ico ni ikindi kimenyetso cerekana ingene twasubiye inyuma cyane kuri iyo ntwaro. Ni intwaro yasubije inyuma ibijyanye n'uburenganzira bw'abarundi. Muri 2005 hari amashyirahamwe yigenga atari make, mbere amashyirahamwe yari yakoze urunani rukomeye gukurikirana amatora kugira ngo baze kubanguranya, ntihagire uwibwa, baze kuvuga ibyavuye mu matora ibyo ari byo. Niho amashyirahamwe yaje hamwe agira urunani rukomeye. Hariho force, haciye hanaza kosome ivuye muri uko gushyira hamwe inguvu kw'amashyirahamwe yigenga kugira afashe kuraba neza iby'amatora uko biriko biragenda. Hariho n'uruhara rukomeye rwa Eklezia Katolika, nayo nyene yanafashije no mu gushinga kosome. Uyu munsi ugiye kuraba nta runani na rumwe ruriho rwigenga abantu bashobora kwizigira mu bijyanye n'amatora, ngo aba n'abaobservateur y'amatora twizigiye twese baduhumuriza. Muri 2005 seni y'ico gihe yari yongowe n'umuntu w'umugabo w'umushinga ntahe abantu bari bizigiye gose, yitwa Paul Ngarambe. Niko yari yashyizweho nabo muri Frodebu, ariko ijambo ryiwe ryari ijambo ryubahwa n'abantu bose, kuko ku buryo bari bazi bati uyu ntazokorera uruhande rumwe, ntibishoboka. Niyo seni kabamwo n'abantu bavuye mu migambwe itandukanye kandi basanzwe bazwi nk'abashinga ntahe, abantu bizigira. Uyu munsi ugiye kuraba seni dufise, ni seni ucumva gusa kivuze ati umukuru wa seni mbega azohagarika amatora ninde? Ngo Prosper Ntawugwamiye. Bageza kubivuga ucuvuga uti nimba hari abantu bazoja guhiganirwa amatora bahagarariwe na Prosper Ntawugwamiye barindiriye ko uwo muntu abaja hagati, reka twitwenge. Umuntu yobaza abo bantu nyene ngene bashobora kwizigira uyo muntu yabaye muri seni inshuro zibiri zose n'incuro amatora yibwe atemewe ivyo yavuyemwo. N'umuntu yahora ari umunyamabanga mukuru wa leta, no kuvuga avuye muri leta agiye kuja hagati ya leta n'abatavuga rumwe, ubwo nyene acara n'abinyarutsa. Wewe ntiyanabitebeje, ntiyanenze nuko bahiganwa, acavuga ati oya sinemeye ko bariya bakeba bakomeye bacu baza no muhiganwa. Ntushobora kugereranya umuntu nka Paul Ngarambe ngo namugereranye n'umuntu nka Prosper Ntawugwamiye. Ntawugwamiye ntiyoshika no mu ntege za Paul Ngarambe mu bijyanye no kugena abantu bashobora kwizigirwa. Umva n'uburero butoyi umuntu yofatira ko bwerekana ko CNDD-FDD yaje guta mu kaga igihugu. Aho nafatiye nko ku bijyanye na demokarasi, navuze amasezerano y'Arusha, ntushobora kuja, navuze naciye gato ku by'umutekano. Umuntu yoshobora no kuja nko ku bijyanye n'ubutunzi navyo, aho igihugu kigeze n'akambaro k'ibara. Ifaranga ry'u Burundi agaciro ryari rifise muri 2005
idolari rimwe mu kwezi kwa mbere 2005 ryari ryababa amafaranga 1000 y'amarundi. Uyu munsi idolari rimwe rivunjwa hafi 8,000 vy'amarundi. Ni ukuvuga ko uvuye kuri ico gihe ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro ku rugero rushika amajana indwi, rurenga amajana indwi kw'ijana. Ngiyo nibaza ko iyo ariyo manota akomeye CNDD-FDD ishobora kwerekana yaronse muri ico kiringo mu vy'ubutunzi twarahonobereye ibintu yadukoreye n'akamaramaza. Ntawo kwibagira rero navuze abariko barataha iciyumviro icizere ko ata mpunzi z'abarundi zizosubira kubaraho cari kinini cyane. Uyu munsi mu 2025 impunzi z'abarundi ziharurwa mu bihumbi amajana, n'abari mu gihugu ni benshi babuze iyo baca, bavuga bati twarondera iyo duca ngo duhunge. None umuntu yovuga ngo CNDD-FDD yazanye iki mu gihugu kiretse amarira, amaganya n'ubukene? Ni giki CNDD-FDD yatuzaniye? Ikintu cyonyene jewe nshobora kuvuga CNDD-FDD gihambaye ubu yadukoreye, intwaro ihari ikintu yamaze, yabaye ico kwerekana ko ikibi kitagira ubwoko. Kuko igihe kirekire kubera ko abatwara bari baguriyemwo abatutsi, abantu bibaza ko ikibi cyabaye, amabi yabaye mu butegetsi byubafatanye no kuba abatwara ari abatutsi, akagira ati abatutsi nkeka ari bo babi. Uyu munsi amabi abatwara uyu munsi bakoreye abarundi bakayakorera amoko yose, baba abahutu baba abatutsi, nimba atangana n'ayab'imbere arabarengeye kure n'iyo, kuko ab'imbere baranasize n'igihugu basi, igihugu gifise ubwo butunzi, igihugu abandi bobo ibintu bakoze bishe umutima w'ubuntu wose w'abarundi, ubuntu bw'abarundi bariko barabwica, biraba ubutunzi biriko biragenda, ivyo twari twakoze bijanye no kumvikana barabihejeje, umwidegemvyo waruje tuwumvikanye ko uragiye, kuvuga batakoze bibi bingana n'ivy'abambere, bakoze ibisumba kure ivy'abambere bari barakoze. Rero iyi ntwaro ubona hari icizere, kuko wacijemo no kuri Evariste Ndayishimiye, kuko umwaka wa 2025 ntibigarukira kuri ivyo navuze gusa. 2025 hirongera ikatwibutsa imyaka 10 iheze habaye ukuyamiriza ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza muri 2015. Kumbura umuntu yobigaruka ko habonetse ikindi kibazo kijanye navyo, ariko kuva muri ico gihe habaye ibintu biteye ubwoba bijanye n'ugonyora agateka kazina muntu, kugezaho bwabaye ubwa mbere Uburundi bukurikiranwa na sentare mpanavyaha mpuzamakungu ku vyaha bijanye ku vyaha vy'agahomerabunwa, iki bita crime contre l'humanité. Hanyuma uyu mwaka 2025 usigura kandi imyaka 5 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, hazoba ari mu kwezi kwa gatandatu kuza. Aho naho ubundi nico kiringo intwaro zose ahandi cyo kwerekana iki intwaro yamaze, cyo gushobora kuyivuze mu gifaransa kuyevariwa, abantu bakayiha amanota bakayemera. Ariko Evariste Ndayishimiye wenyene mu mvugo yiwe aravyivugira ko ataco yakoze, kuko mu ijambo yavuze ko uyu mwaka ariho agiye gutangura ngo urugendo rw'imbono yiwe izodushikana muri 2040-2060. ni ukuvuga ko imyaka iniheze, imyaka iheze 5 nyene iheze taco yakoze, taco yamaze, kuko wenyene yivugira ko ubu ari hagiye gutangura. Naho n'igihe hari hageze ko aza kwerekana ivyo yamaze, abarundi bagashima, bakamwongera canke bakamwirukana. Nuko baciye biha n'ikiringo kirekire cyane wazobandanya, nayo ubundi cari ico gihe ko ataha canke tuvuga tuti arashobora kubandanya. Ariko nawe ivyo akoze agize ati jewe nyene niravye ivyo nakoze, ndabona ko atanihiganwa ryoshoboka, ni vyiza ko abo twohiganwa ndabakuramwo, maze nzoje mu mahiganwa atagira ihiganwa, kuko ivyo nakoze nta kigenda, naje ndabona ko ataco namaze. Turaza kubigaruka ko kumbure mu bindi bibazo biza kuza. Je ku bwanje mvuze nti muri rusangi ivyo niko mbona iyi ntwaro ihari uyu munsi, niho mbona igijije abarundi n'intwaro y'ishi gihugu. Ndabaramukije umwubahwa Pacifique Nazwe. Je nitwa Jean Marie, ndi mu gihugu ca Canada.
hari ijambo nagomba ndabibarize ku vyerekeye amatora. Muvuga yuko amatora atari mu muco, adateguwe neza kubera hariho impunzi ziri hanze y'igihugu. None nukubaza ikibazo ti none ko mbona abandi bariko baraza mu matora, none wewe ubujijwe n'iki kuza mu matora? Kuza mu matora y'igihugu c'u Burundi, ko ndabona n'abandi bariko baraza duhereye kuri Bajeruve Rufyikiri, gusubira na ba Piyo ntavyo, hanyuma numva bari mu nzira bariko baraza, ba Leonidasi bariko baraza mu gihugu c'u Burundi, n'abandi numva bariko baragenda benshi cane bavuye mu mihingo itandukanye kuza kwitegurira amatora, bavuye muri Amerika, mu Bubirigi, muri Canada. Ego bariko baragenda mu Burundi kwitegurira amatora. None ga nyakubahwa, we nawe ubujijwe n'iki kugenda gutegura amatora kugira ayo matora aje mu muco, abantu bose bayishimire? None habuze iki kutagenda nawe muri ayo matora? Cenjo ikibazo ciwanje cari ico. Yego, kuko Burundi burategura amatora, buyateguye abayitaba ntabo nyene. None umuntu yase kuza kuyitaba, basi ntakunda amatora harabandanya nuko. Ico nico cari ikibazo canje. Namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Muti navuze yuko amatora atazoba mu muco ngo kubera ko hari abantu bari mu buhungiro. Hanyuma uranongera kuti none wewe ni kwiri kudashaka gutaha ngo uje muri ayo matora, kandi abandi benshi bariko barataha ngo bayajemwo. Uratanga n'amazina, wavuze Gervase Rufyikiri, wavuze Piyo ntavyo, hanyuma wavuze Leonidas Hatungimana, uranavuga abandi baba bariko barava muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu yindi mihingo y'isi kugira bitabe ayo matora. Mu vyo wambajije mpere ku vyo numva bitari vyo, hari ivyo wasize mu kibazo cawe bitari vyo. Nta na hamwe nigeze mvuga ngo amatora ntazoba mu muco ngo kubera ko hariho impunzi. Mbere wanashima turafise amatora amaze kuba mu Burundi yabaye mu muco, kandi igihugu cari kigifise impunzi. Amatora yo mu 1993 ngira niyo benshi bafatira ko nk'akarorero, aho Melchior Ndadaye n'umugambwe wiwe Frodebu baca bayatsinda, haba ku mukuru w'igihugu no ku bashinga amateka. Ayo matora yabaye hariho abarundi bakiri mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda n'ahandi, ariko hari hanabanje n'igikorwa gikomeye imbere co kurondera ko abarundi batahuka. Hariho abatari bake muri ico kiringo bari batashe. Nari nkiri muto, nkiri mu mashure yisumbuye, ariko ndabona muri iyo myaka haza abanyeshure bavuye nko mu Rwanda bakadusanga ku mashure tukigana. Ivyo vyariho, ariko hariho abandi bari basigaye mu buhungiro. Ni ukuvuga ko ikibazo c'ingene amatora agenda neza kidahagaze cyane kuri ico cyo kuvuga ngo hariho impunzi canke ntiziriho. Muri 2005 naho nyene igihe CNDD-FDD itsinda amatora, nayo nyene yaremeye ko yabaye ku mugaragaro, kandi naho nyene hariho abarundi bari bakiri impunzi, naho hari hakozwe naho nyene ibikorwa vyo gutahana abarundi batari bake. Muri kino gihe dufatiye kuri ico c'impunzi gusa, ubwa mbere bwo mvuze ko atari ico nari navuze, nta n'intumbero tubona iriho uyu munsi yo kugarukana impunzi nk'uko vyaba vyabaye muri iyo myaka. Nta cizere kiriho mu gihugu uyu munsi cotuma impunzi zihunguka, nta kiriho. Nta na kimwe, haba mu gutunganya ivyatumye abantu bahunga. Abantu bahunze kubera ko hari intwaro itemera abatavuga rumwe nayo ikabahama, bamwe bakicwa, bagafatwa bakanyuruzwa, bakiruka ko n'imbonerakure,
bagapfungirwa ubusa. Hari benshi bahunze abariko barabiruka ko bagira babafate bakabasiga. Hari abagiye bafise amakuru ko bariko bararondegwa baragiye, abo basize inyuma bagafatwa bakaca babugwa irengero ryabo. Abagize Imana bagatwarwa mu mabohero, n'uyu munsi amabohero aruzuye bene izo mfungwa. Umva muri ico gihe uwahunze bimeze gutyo ntashobora kwiyumvira guhunguka acumva ababanyi biwe, abo bari basangiye umugambwe, abo bari basangiye ibikorwa babandanije guhamwa. Hari na bake bake bagiye barahunguka, mu nyuma tukabona nabo nyene baciye bahamwa bakicwa. Muri 2022 twarabahaye nk'inkuru y'uwitwa Kambayingwe wahariye mu Kirundo, yishwe nabi cane aherutse guhunguka. 2021 hariho nka Christophe Niyonzima w'Ibusoni mu Kirundo, yaraherutse guhunguka avuye mu Rwanda, ubu acaranyuruzwa abugwa irengero ryiwe gushika uyu munsi igisirikare ntikivuga iyo camushize. Uburero ni bwinshi, ntanze uburero bubiri ariko ntoshobora kudondagura, twaguma tuvuga ntivyohagarara. Rero ivyotuma abantu bahunguka nta nibiriho, nta n'intumbero n'imwe iriho y'ukutuma abantu bohunguka tubona iri mu gihugu, ngo habeho ituze, habeho ihumure, habeho guhana abakoze ivyo bintu, nta na kimwe kiriho. Ico ni cambere, nico cambere nobivuga ko kuri ibi vyo guhunguka. Ica kabiri numvise wavuze kitari co, n'abanyapolitiki uvuga ko bariko barahunguka. Niko mu minsi iheze wahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufikiri yaratahutse mu gihugu. Makuru cyane cyane yavuzwe nuko yaragiye gushingura umuvyeyi wiwe. Ubu sinzi ko ari yakiri nuko atoba yaramaze gusubira kuvayo, amatwi asumira yoba yaravuyeyo, ariko ntavyo namubajije ngo menye ko ari uko vyoba bimeze, no hava mbesha. Ariko nk'abanyapolitike bamwe bamwe bahamwa gose bashizwe ko imitahe, abo ntivyonashoboka. Nk'uvuze ngo Leonidas Hatungimana nawe ngo ari mu bariko barahunguka, vyo ntangaza kuko ahungutse yoca anafatwa. Leonidas Hatungimana bamusize ko umutahe mpuzamakungu, bongera bamucira urubanza ataburanye rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, bamwagiriza ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 Rusama muri 2015, ataburanye, batigeze berekana n'ikintu kimwe gusa avuga bati Leonidas yarakoze iki, yarakoranye inama na naka, yarayikoreye ngaha. Nta na kimwe bigeze berekana Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza yoba yarakoze kugira amwandike koko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Umbagiye na jewe impamvu ntataha, naje nico kimwe, turi umugwi muremure w'abantu kumbure nto wakurikirana ivy'u Burundi, basizwe ko imitahe mpuzamakungu ngo aho duhonyora hose badufate. Imana yarakinze, amakungu aratwumva, baramenya ko Uburundi butwagwa n'ababeshi n'abicanyi n'abantu bambika ibara abantu. Nta na hamwe kw'isi bigeze iyo mitahe bayifata ko ari imitahe y'ukuri. Mw'isi nta na hamwe tudashobora gutembera, kandi nta na hamwe iyo mitahe bigera bayikoresha kuko barazi ko ari intwaro y'ababeshi, abicanyi n'ababeshi. Ariko yabajewe nko mu mashirahamwe yigenga, ni nka jewe, nka Margarite Barankitse, nka Vitale Nshimirimana, nk'umushingwamanza yitwa Dieudonné Bashirahishize, dufate nka wamenyeshamakuru nk'umuyobozi wa RPA Bob Rugurika, wahoze ari umuyobozi w'isanganiro Anani Yuhire, umumenyeshamakuru Gilbert Niyonkuru yahora muri RPA. Hariho nka Innocent Muhozi atwara televiziyo, radio televiziyo Renaissance. Hariho nka Patrick Mitabaro yakora mu isanganiro. Hariho nk'uwari umuyobozi wa Bonesha FM Patrick Nduwimana. Sino bavuga bose ngo ndabaheze. Nkawe wamenyesha makuru n'abahani agateka kazi na muntu basizwe ko imitahe mpuzamakungu, nabo nyene bacigwa ubwo rubanza mpejeje kubwira, urubanza ruterekana umuntu ico yakoze, batanamuhaye n'umwanya ngo aburane, batanarusomye, barudushira ko batanarusomye, ntibigeze banarusoma ubwo rubanza, ariko bagasohora bakavuga ko baduciriye imanza, ibintu vy'akamaramaza. Ni igihugu capfuye mu vy'amategeko. N'abagerageje kurungika abashingwamanza nibo bahatswe kuhasigara. Mu banyapolitike abandi bashize ko urwo rubanza ni nka
nk'umushingamateka Moyizi Bucumi yahoze ari na buramatari w'intara ya Ruyigi, akaba n'umushikiranganji, yabaye umushikiranganji muri leta ya Perezida Nkurunziza. No guha akarorero nk'umunyapolitike Shovino Mugwengezo, umunyapolitike Yohani Minani yahoze arongoye Frodebu, ubu ari warongoye Urunani Sinarede. No guha akarorero kandi umunyapolitike Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD, n'abandi. Abo bose abanyapolitike babasize ko izo manza batigeze baburana, babashyira ko iyo mitahe mpuzamakungu, babandika ko ibintu bitanavuga ikintu na kimwe baba barakoze. Hari n'abonzi muri abo muri kijya kiringo batari no mu Burundi. Dufate nk'umuntu nka Alexis Nduhije, mu gihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza gushika habeho na kude nahajya abasirikare bagerageje guhagarika Nkurunziza ngo ntabandanye yica abantu. Ivyo bintu byose vyabaye nk'umukuru wa MS datari mu Burundi, ariko nticabujije ko nawe nyene bamushira kuri urwo rutonde, bakamwandikako, bakashira ku rubanza atigeze aburana, baterekanye ikintu na kimwe yakoze, akitwa ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. Muri ico gihe uwo muntu yotaha gute? Unyumvira uwo muntu yoshobora gutaha bigenze gute? Rero ndibaza ko wavuze udafise amakuru, ngira kumbure urayumvise, ntawe uja kwita mu mucanwa we nyene, ugize Imana ukarokoka, ukaronka aho urikinze, uraheza ukagwikinga, ukarindira ibihe, kuko ibihe navyo birahinduka bikazana izindi nyishu. Hanyuma ku kijanye rero n'amatora aba mu mwidegemvyo, amatora abo mu mwidegemvyo ni urugendo rurerure cyane, uhera bwa mbere kwitegurwa ry'amategeko agenga amatora, hakabaho gushiraho abahagarikira amatora, hakabaho guha umwidegemvyo ungana abanyapolitike bose bashaka guhiganwa, bakagira uburenganzira bungana, haba mu kuja mu menyeshamakuru, mu gukwira mu gihugu, mu kwiyamamaza. Hanyuma hakaba ibijanye n'umunsi nyezina w'amatora, ingene amatora ahagarikirwa, ingene habaho inderetsi zigenga, ingene biharurwa ku mugaragaro, ibivuye mu matora bikavugwa bije bisa nk'uko vyari bimeze nyene, hanyuma uwatsinze akamenyekana neza mw'iteka, igihugu kikaba mw'iteka nk'uko twabibonye muri 1993 no muri 2015. Ivyo twarabibonye ingene biba bimeze. Ariko umaze kubona ahantu atabimenyeshamakuru vyigenga birekuwe kuhaba, naba abanyamenyeshamakuru batigenga bari mu Burundi basanzwe batigenga, hariho byinshi badashobora gukora, bakaca bavuga ngo uwuzohirahira, bakumva aravuze ivyo yabonye, ibiharuro yabonye aho yarari senita arabivuga, azoce yimba yigera. None wumva iyo ni demokarasi nyabaki? Wowe uvuze kuri muri Canada demokarasi ukaba uyibona iminsi yose. Je nama natangaye kenshi kenshi ndashavurira abarundi babaye hanze n'ababa hanze bashobora kubandanya bashyigikira amafuti kandi ukuri bakuzi. Umbwire ga wa muntu muri ico gihugu urimwo ingene vyoshoboka. Aherutse gutanga imihoho umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau. Wibaza ingene vyoshoboka ko Justin Trudeau mu mwanya yarakihari yotunganya amatora, umugambi we Parti Libéral, agatunganya amatora wenyine akikorana amategeko agenga amatora, aba conservateur n'abandi batabivuganye, we akabikora uko avyumva, hanyuma agashiraho umugwi uhagararira amatora batarimwo, ntanabashiremwo ntibabivugane, akavyikorana, hanyuma akabuza amaradiyo yo muri Canada kuvuga, akavuga ati amaradiyo atavuga ivyo jewe mvuga, jewe Trudeau ntazosubira kuvuga ku butaka bwa Canada, akavuga ko amashirahamwe yigenga atarekuriwe gutanga abazoza gucungera amatora, ahubwo ayo mashirahamwe akanayirukana akayugara. Abahanira agateka kazina muntu bo muri Canada bose ayo mashirahamwe akugabwa bakaba impunzi, hanyuma akiharurana amajwi n'urwaruka rwiwe, bagatangaza ibivuye mu majwi, bakacabwira aba conservateur ko utavyemeye araswa, apfungwa, anyuruzwa, ntibazosubire gutora irengero ryiwe. Wa muntu
ico kintu coshoboka muri Canada? Boshobora kuvuga amatora atagiramwo amaradiyo yigenga, atagiramwo ibiganiro, atagiramwo deba? Abanyakanada boshobora gutora amatora yitabwa cyane cyane n'abaribero bonyene, abakonservateur bakaba bankira kwitaba, bakavuga ko umugambwe w'abakonservateur bakoze ibintu byose by'amategeko bituma uwo mugambwe udashobora kwitaba. Canke Trudeau akaba ari bavuga ko ari wagiye gutora umukuru w'abakonservateur, bati mu bakonservateur uwo nemera ko abarongoye ubu ni naka, nivyo nahisemwo. Izindi nama zabo zose ndazibujije ku butaka bwose bwa Canada. Ico kintu uriko uracibaza wewe uba muri demokarasi, uriko uribaza ico kintu. Uburundi butwagwa n'abantu basheshe amaraso, abantu bemeye ko amaraso yabaseseka, bavuga ngo bagiye kugwanira demokarasi kugira ngo Burundi be demokarasi, kibe igihugu c'umwidegemvyo, kibe igihugu abarundi basohora ivyumviro vyabo bidegemvye. Ni gute abo bantu bahindutse bavuga ko badakeneye iradiyo yigenga, ko badakeneye amashirahamwe yigenga hanya gatakazi na muntu, ko badashaka imigambwe ikomeye, ko umugambwe ugira kabiri mu gihugu utitoza, bakawukura ko bakavuga ati unahiraye ukabashira ku mariste, nawe we liste yawe kivaho, bakishiriraho abakora amatora, bakishiriraho amategeko yabo akumira abantu, ku buryo hari abantu baba batagishobora kwitoza muri ico gihugu. Iyo demokarasi imeze gute? Rero abantu muba mu bihugu bene ivyo mukabona ibikwiye gukorwa ivyo ari vyo, mukabandanya mushikira amafuti, umbabarire ndagukariye, murafise namwe bw'uruhara rubi cyane mu bintu biba mu gihugu, kuko cyane numva ko nkawe wari umuntu yegereye abo batwara, wubaye umuntu abahanura neza, ukanabereka inyungu ya demokarasi y'ukuri iyo ariyo, aho kubandanya badushira mu nzira muri kahise abandi bayikoze badukwegeye icobo mu gihugu. Aho niho norangiriza, nta matora y'umwidegemvyo yitezwe mu Burundi, mu gihe hariho benshi batanari kuzoyitaba.